ni Colonel Kaina ubonetse yuko gushika ino saha basubiranye ndavuga ukutumvikana hagati ya Colonel Kaina yarasanzwe ari mu mugwi ndavuga wa M23 usanzwe twagwa imbere y'amategeko na Sultan, aho gushika ino saha ubonetse yuko Colonel Kaina yashinze igisirikare ciwe yasubiye mu ishamba, aho ubonetse yuko ibintu biriko bifata yindi nzira. Ni mu gihe ubonetse yuko abanditsi n'amishimakuru bashoboye kumwegera Colonel Kaina aravuga byinshi bitandukanye akumvo iyo yavavanuye na M23 agashinga igisirikare ciwe yerekeje mu ishamba riri neza na neza mu gihugu ca Congo. Ariko ico no gusoma zugire subscribe hama inza ndaguha idoni domviriza amwe mu majambo Kaina yagiye yishura abanditsi n'amishimakuru avuga neza yuko yavavanuye n'umugwi ndavuga M23 gushika ino saha. Sinzi igihe abantu mu kibazo ati mbega ivyo bavyagenze gute kugira M23 ishkwane canke igire kutabonana neza na Colonel wayo ndavuga Kaina yerekeje mu ishamba riri mu gihugu ca Congo atakiri kumwe na M23 agiye guforoma igisirikare ciwe kugira agwanye ubutegetsi bwa Congo. Manzi kuri subscribe hamba inza tubandanye. Ika nongere ndaguha ikaze ndakuramutsa nizirenze kumeze neza ni acano yanyu amundazi neza yuko mukunda cyane mudukurikirana agiye hatandukanye abari neza muri East Africa no mu gihugu hashe gitandukanye abari muri diaspora agiye atandukanye ni cano nyene yanyu atayindi wowe urasanga ko inkuru zigistandukanye ziri ku mwanya atana handi umva neza yuko uhavusanga ino nkuru iri kiravugwa henshi hagiye hatandukanye z'umugwi wa M23 gushika ino saha biriko birayangara gushika ino saha abari basanzwe bagize umugwi wa M23 abenshi bakibaza ati mbega abigiye guherera hehe. Nurasanzwe ari Colonel neza mu gihugu ca Congo mu mugwi wa M23 irasanzwe atwagona General Sultan gushika ino saha batariko baracana waka. Ariko benshi bakibaza ati mbega vyoba vyagenze gute kugira Colonel Kaina ave muri M23 yerekeze mu ishamba riri muri Congo kugira aforme igisirikare ciwe kugira agwanye ubutegetsi bwa Congo. Urumva nzi yuko gushika ino saha ndavuga ubutegetsi bwa Kishekedi bugiye kugwanywa n'ingabo zigera kuri zibiri canke ibisirikare bigera kuri bibiri ya M23 hamwe niyo uwo mugwi ugiye guforomwa na Colonel Kaina. Ariko benshi bakibaza ati mbega Colonel Kaina yobo yavuye muri M23 kugira yiforomere igisirikare ciwe vyo vyagenze egute. Namwe mu majambo menshi yagiye avugwa ahagiye tandukanye, ariko ni inkuru uboneze yuko itarakoza amaguru hasi atanandi uyisanga atari kuri Ruhukiro TV. Abanditsi n'amishimakuru ibashoboye kumushikira Colonel Kaina bamubajije byinshi gitandukanye baramubaza ati mbega byo byagenze gute kugira uze wisanga muri ino shamba kugira uvuge yuko ufashe intego canke decision kuvuga yuko ugiye guforoma igisirikare ciwawe. Ni yatinye kwishura yaduze kumurira avuga ati navanye na M23 kumva yuko acabibutsa neza yuko mu gihe uboneze yuko SADC hamwe na MONUSCO zagiye kugwanya M23 habaye kutumvikana General Sultan hamwe na Colonel Kaina yarasanzwe ari muri M23. Ndakwibutsa neza yuko dusubije amaso inyuma Colonel Kaina numwe yarasanzwe ari mu ngabo za FARDC kera kuva Congo igabana canke igaca ntara zigitandukanye muri mu bihumbi 2010 na kabiri. Ni Colonel Kaina yari mu gihugu ca Congo yarasanzwe ari muri zo ngabo za FARDC canke za Wazalendo, ariko gushika ino saha yaramaze imisi ari neza na neza yarerekeje mu ngwanyi canke ngabo za M23 zisanzwe zitwagwa na Sultan. Ariko gushika ino saha ni General Kaina yagiye uko aravuga neza yuko habaye ukutumvikana kwiwe na Sultan asanzwe atwara umugwi wa M23, nawe abangombwe yuko agiye guforoma igisirikare ciwe mu mashamba ya Congo kigaheza kikagwanya FARDC umugwi
wegukira igisirikare ca Kongo, ariko arasubira inyuma akavuga neza yuko hariho izindi ngabo ziwe canke abana biwe yakurishije canke yaforomye akabagira abasirikare basanzwe bari muri M23, akanasaba yuko bonamuhereza, ariko bikaza kuvugwa neza yuko M23 gushika ino saha yanse yuko atamusirikare numwe bohava baha Colonel Kaina. Benshi bakikibaza ati mbega ntibigiye gufata iyindi ntumbero, ni mu gihe uboneze yuko M23 yemeza neza yuko General Colonel Kaina akabigira ivy'ingwano nabo bariteguye kumugwanya. Ni Colonel Kaina asaba neza, agasaba yuko abajejwe umutekano muri Sultan General Santwara M23 yuko yomuhereza abana biwe yaforomye, ariko Sultan Santwara M23 kamwankira akavuga neza yuko atangabo nimwe azomuha ngo atware mu ishamba naho afise abo yaforomye. Benshi bakikibaza ati mbega ino migwi igiye kuba ari 3 mu gihugu ca Kongo, M23 hamwe na M23 hamwe na ni inzo ngabo za Colonel Kaina hamwe n'igisirikare cegukira Kongo FARDC canke Wazalendo biza gutanga iki mu gihugu ca Kongo, aho ubona nzi yuko bigiye gusubira ku ntango. Benshi bakikibaza ati mbega vya bintu twari tuzi neza yuko muri Kongo biko biratora umurongo, ariko hagiye guhurira igisirikare bigira ku mico igira kuri 3, ati mbega ingwano nigiye gusubira kugira izamuke isubire kuba nka gushasha, aho uboneze yuko benshi bakikibaza ati mbega bizoherera he. Ariko umanzi ugira subscribe kuri Rukiro TV inza ndaguha amwe mu majambo menshi kiravugwa agitanzwanye ya bene gihugu basanzwe bava muri Kongo.